abahungu bashaka kuduraga abakobwa adafise amahera n'abadoresa bishaka kumbira kuri umuhungu tuba kwa papa na mama A27 ukene kurongora brosoho kapanga kwanza panga abasohokana n'abagore babandi Saint Valentin si yabo abasohokana n'abagabo babandi Saint Valentin si yabo usinabubatse umunsi wa Saint Valentin uhimbazwa n'uwo mubakanye si umunsi mukuru w'abahabara Saint Valentin ku batari marié ibe genre clin d'œil urakuze uraniye kuraje urabibona prépare-toi Saint Valentin si y'abadolescents je suis désolé je bakazonda ça bimenye uno munsi aba jeune barashobora kuba bafise fréquence des rapports sexuels irenze abamari je kwita maraya sindabikunda cyane ko n'umwuga rababeshejeho donc niho nabwiye ni none mwigiye kuri Saint Valentin nawe murareka amakado Erika babone twe turonka nyinshi kurusha ububatse donc genre afise abagabo benshi je shaka gusaba abakobwa abakobwa bakuze bari odorado 21 ans 23 ans 25 ans ebona duga je nagenda abwire evite yukuja kuba saidia papa mu rugo umugabo ni waza ari wagwa vyose n'utuntu twose ari watuguha asertema mazogufata nk'umuntu areze mu nzu ya nukuvanga yashaka kwa normal abakobwa uno munsi tubaye mu gihugu kera abanyokuru bacu barongorwa baje baho n'umugara amatongo ibintu byari biriho byari biriho nta bukene idolari ntari bwaduge senateri bose vraiment tubatse babimenye Saint Valentin ibabera umunsi uko evariwa ko musokana canke mukundana parce que c'est différent urumva abantu basokana ndafise ico ndagusohoramwo nawe urafise ico usohoramwo turasohokana bakunzi ba Bujahi TV ndabaramukije bivanye naho muherereye ni Yera Regine nkuko bisanzwe hama turi muri Bujahi nkuko mwabibonye TV no munsi ni bishasha nkuko television yanyu muzi yuko yamibazanira bishasha twashatse kuvuga kuvyerekeye cyangwa kugira ikiyago cerekeranye n'ibijanye na Saint Valentin hasigaye iminsi mikeya cyane kugira dushobore kwihimbaza nkuko mubibona sindi je nyene ndi kumwe n'umutumire reka mbanze ndamuhe umwanya yidondore bon bakoze nitwa Belinda Ndayishimiye benshi baranzi n'abadumi sexologue conseil conjugal donc ntangiye ko ndinga karibu cyane muri Bujahi TV ego ntarandiriye nkuko nizera yuko nibaze ko benshi babyibaza bakeneye kumenya ati mbese Valentin yavuye he byagenze gute ego nivyo ngira ndababwire mukanya ukungene historique canke ukungene Saint Valentin kugira dushobore kugera ku munsi wa 14 février uko byagenze ego cyane ni ibintu mushobora gukura ku site ya www.ttamodela.com no kuvuga batubwira yuko Saint Valentin canke Valentin d'Auterny aribo batazira Saint Valentin yari umupatiri hama ico gihe hari empereur Claude II le Gothique yashaka kubuza yuko abantu bagira mariage kuko yavuga ati abagabo bakamara kugira mariage bazogumana n'abagore babo mu mazu bareke kugenda kugwana ego cyane hama rero Saint Valentin nawe aravuga ati oya jewe nzobandanya ndabaraganisha akaguma abandanya ahezagira ingo kugira zubake kandi l'empereur yarabibujije niho rero mu nyuma empereur yaca afata ingingo yo gufunga Valentin baramufunga baramushira mu gasho hama mu nyuma yaho niho Saint Valentin yahura n'umwigeme ari mu gasho yahura n'umwigeme yitwa Julia ntiyabona ariko uwo mwigeme ntibahuriye mu gasho ufite bahuye kujya umuntu muhura ukaguma mwandikiranira udukete mu nyuma birateba birakomera ushika naho Saint Valentin na Julia bagwa mu rukundo hama mu nyuma yuko empereur Claude II le Gothique ntiyakunda abakiristu mu kutabakunda kwiwe rero yaciye atanga itegeko yuko Saint Valentin bomwica Saint Valentin bamaze kumwica niho le pape Gelas wa mbere w'ico gihugu yaca ashiraho yuko le 14 février ari umunsi
uzokwama uhimbaza uko niho Saint Valentin yapfiriyeko. Saint Valentin nkuko babandanya babitubwira kuri iyo site nuko yavutse mu 176 Interama na Hals mu Butaliyano, hama akaba yarapfuye itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 269 i Roma. Nkuko nari nababwiye yari umupatiri. Ego udatevye reka mpindukirire umutumire wanje Beni, watubwiye yuko uri umusexologue, isigura yuko muri domaine y'urukundo ufise icyo ubivuga kandi ufise byinshi ushobora guhanura abariko baratwumviriza. Akabazo ka mbere nashaka gusa duhere ubwa mbere nkuko tuje kumva Saint Valentin yo mu Butaliyano, reka twumve nka wewe Beni, ndazi uganira n'abantu benshi, Saint Valentin wowe ubona yuko mu Burundi yoba ihora ifatwa gute canke ihimbazwa gute? Bon, d'abord l'umva hariyo kurya ku mwaka hari umunsi mukuru w'abagore, kurya ku mwaka hari umunsi mukuru w'amadroit des enfants, kurya ku mwaka hari umunsi mukuru wa environnement w'amazi, niko hari umunsi mukuru w'urukundo. Mugabo abantu ce qu'il devait savoir nuko umunsi mukuru w'urukundo rw'abubatse cyangwa bafise umugambi wo kubaka, il faut que vraiment abarundi biba clair et précis. Si umunsi mukuru w'abasohokana cyangwa wa copinage, donc urumva si umunsi mukuru w'abahabara, si j'ose le dire, si umunsi mukuru w'abahabara, si umunsi mukuru w'urukundo rw'abubatse n'abimirije kubaka cyangwa bafise umugambi wo kubaka. Donc ucumva ko ari population cible. Et donc rero abari mu relation bose so kuvuga yuko bajejwe kuza ba Saint Valentin yabo canke abasohokana n'abagore babandi Saint Valentin si yabo, abasohokana n'abagabo babandi Saint Valentin si yabo. Usi nabubatse umunsi wa Saint Valentin uhimbazwa n'uwo mubakanye, nuhimbazwa n'umuhabara. Donc alors yewe kinashaka kuvuga n'igiki nuko Saint Valentin ngene yagiri propager les origines nizo wavuze si tu veux. Alors ubwene yagiri propager nuko l'origine ya Saint Valentin ni église catholique. Or église catholique si tu veux ni ici yose. Alors mugabo en Asie, muri Asia, ko ratara abantu baba chrétiens, ko ratara abantu bagize bafashe Saint Valentin bayiprofitamo business, kuvuga commerce. D'où est venue l'histoire des fleurs, d'où est venue l'histoire des cartes, d'où est venue les couleurs, les différentes propositions de cadeaux. Bacha barabipropager ku isi yose kugira habe une journée aussi commerciale, tu vois. Kandi umukomersa na limite ngo bizogura abamariye gusa cyangwa nuze yavuga ati tout le monde pourvu que d'où rero izagafaranga d'où aci ubona n'abantu bose basohokana atamugambi wa mariage avuga ati kuri uyo munsi ni cadeau. Afite abantu bose babona ko Saint Valentin ari cadeau. Kubera iki iyo esprit commercial ba propager mu bantu. Alors icyo ni cyambere. Icya kabiri ni cyuko muri Saint Valentin umunsi mukuru ça veut dire w'abakundana bubatse canke bimirije kubaka, ni kintu novuga yuko kijanye no kwevaliwa, ni fêter leur amour en fait. Ils peuvent se dire ngo ari hano cavuga ngo urukundo rufetwa imisi yose. Jera banavuze umuntu avuga gutyo ugiye kuraba ofo ntagwa feta. Donc aba nico bita langage de retrait, abashaka kwikuramwo beke ivyo bintu vya Saint Valentin n'urukundo niturufeta imisi yose. Umuntu avuga gutyo deja usanzwe arufeta Saint Valentin mubera nka 10 fois plus que yumva ahubwo urabibona yahora ifeta mu misi sanzwe. Ubu rero ari journée spéciale acagira mugabo utabikora aca yitwaza langage kuko mego arabikora ariho kigiye kuraba uvuga ngo Saint Valentin cyo gufeta ofu navyo bakora. Alors ico rero ni journée d'évaluation, journée de renouveler la drague. Erega n'umuntu bamushikanye mu rugo kumuresha umumuresha zusumuresha ubundi buryo mugabo ibino occasion même de réconciliation. Tu vois, ibino occasion de réconciliation aho ni ku bantu novuga bubatse. Ku bantu rero batubatse Saint Valentin abikoncerna c'est tout à fait différent. Jewe mbe clair vraiment abantu babimenye Saint Valentin si y'abadolescents. Je suis désolé je bakazonda ça bimenye. Saint Valentin vous les adolescents ni barabo. Kuri les célibataires iraba célibataires bari en couple bafise umugambi wo kubaka. Canke ikaraba célibataires batari en couple mugabo bakeneye kumenya ubwo bumenyi bw'urukundo rwo kubaka. Donc ni kuvuga yuko mfashe iko Saint Valentin
ikonserna abajene bari majeur siko bazi ibyo barimwo cyangwa bashaka kumenya ati mbega urwo rukundo rw'abubatse umuntu yo gwitegurira gute umuntu yo prepara gute malgré les déceptions et tout consort kwitegura nuvuga ko nous restons dans la logique ya Saint-Valentin kubyo bwa Saint-Valentin iyo munsi bana occasion yo gufasha abantu kugira bumve ico ari cyo bumve ico yagize iki gutyo d'ici 3 ans 4 ans peut-être l'image ya Saint-Valentin ihinduke atari ibintu by'uko uyo munsi aho usambanye byinshi je m'étonne ngene usanga n'umuntu abingorane nyinshi ugasanga yego n'umuntu by'amada iki yego canke baka ariyo nico numvise ari abantu bibaza yuko kuri Saint Valentin ari uwo munsi ahubwo nimba baribitse nkeka guhera iyo myaka yose menga Saint Valentin ari umuntu aba yuguruye imiryango y'amafuti yose et pourtant sivyo ejo nari kumwe ndafise kategori y'abakora umwuga wo kugurisha umubiri je kwita maraya sindabikunda cyane ko n'umwuga urababeshejeho donc niho nabwiye ni none mwigiye kuri Saint Valentin nawe murareka amakado we kubera icyo babone tugatura nyinshi kurusha ububatse donc genre afise abagabo benshi donc du coup abamurondera iyo munsi atahubwo je ndonde barajya afise abagore mu nzu atereka reka ati donc urumva was like ndavuga ni mbo okay naciye mora tuyaga ibindi mugabo pour dire quoi c'est là où ça m'a ramené kubwira abantu ati finalement le vrai fond du contenu à Saint-Valentin c'est un amour conjugal. C'est un amour conjugal, ce n'est pas un amour familial, paternel, fraternel. Oya, copinage oya. Iyo abaseribateri abantu bari majeur bakeneye kumenya ubwo rukundo rw'abubatse bumeze gute hama abubatse ikaba na journée d'auto-évaluation. Bibona d'auto-évaluation bakievaluer bakareconciliana kuko ni journée mondiale ijejwe uyo munsi wabo. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut dire. Par rapport au scandale dushobora kubatora yego ikindi naco nibaza ko ushobora kongerako ni ikintu kijanye dans le contexte yaba célibataire. Moi cette année j'ai pris conscience yuko ngira nkurikirana aba célibataire beaucoup plus parce que dernières années nakurikiranye aba marié mugabo aba célibataire kugira bamenye iyo amour conjugal imeze gute igizwe n'iki mbega ubwo rukundo rwo mu rugo rw'abubatse rumeze gute mbega la psychologie conjugale kuvuga ubwenge bujanye bimeze gute urabibona kubera uno munsi il est advers que abantu bari déçus kuvuga ndiko ndarabanalize iriho Saint Valentin geza abaseribateri bari déçus urabibona benshi bari déçus abandi bafise ubwoba bitahura and then rero baza yuko ça sera aussi le jour kumenya malgré izo scandales zose finalement qu'est-ce qu'on peut prendre comme l'amour prôné par le Saint-Valentin. C'est un peu ça. Ok. Ego cyane nizere ko abariko baratwumbiza ari benshi kandi bumvise ivyerekeye donc byinshi kuvyerekeye uwo munsi wa Saint Valentin watubwiye ko c'est pas pour juste les copinages il faut kutahura yuko ari ibintu by'abantu bubatse cyangwa bariko bariyimiriza bashaka kuvyiga canke bashaka bafise bari majeur bafite ama décision bafata donc afisi yarika aragana ego cyane reka tuje mu tubazo tumwe abantu baguma bibaza hariyo akabazo kamwe ngaha anye juste bya bindi usanga abantu bavuga ati jewe ndafite ikibazo kuvyerekeye uwo munsi ati wari wabivuze ariko ko ari umuntu donc umuntu wanyavuze ati utume ushimikirako ati akamaro ka Saint Valentin nico kungura mu bakundana nakahe. OK. D'abord akamaro ka Saint Valentin nukubanza kumenya wewe d'abord tuhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin ndawufatanya ko ari umunsi mukuru w'urukundo rw'abubatse cyangwa urukundo rw'abakeneye kubakana donc l'amour conjugal mu gifaransa kuno kuvuga alors icambere ni cyuko bomenya yuko finalement urukundo rurabaho tu vois urukundo rurabaho Saint Valentin cyambere nuko bamenya ko ari umuntu yishwe azira ubwo rukundo gukura isiko and then bakamenya yuko ubwo rukundo ruriho kandi kuri Saint Valentin il faut ko amenya ko urukundo ntigwaremwe na science donc l'amour n'a pas été créé par la science donc la science n'a fait que découvrir l'amour kuvuga yuko science yoyo
niyo yadekuvye urukundo mugabo rurafise waruremye tu vois. Donc il faut que la première chose bamenya ko urukundo ruriho rurashobora kuvunika, rurashobora gukomereka, rurashobora kuba gwaraciye dans des expériences ziryoshe gize mugabo ruriho. Cya kabiri naco nicuko Saint Valentin ku batari marié ibe genre clin d'œil urakuze uraniye kuraje urabibona prépare-toi. Donc genre à la longue umwe wese à la longue arakenera umuntu bakundana bakagira urugo rwiza hama aho ni ku baseribatera kuba marié nabo Saint Valentin uvuga n'umunsi ujanye na relation yabo. Journée de relation. Moi, je ne dirais pas seulement de l'amour, mais de relation. Parce que c'est une journée de relation où bateza kwicara babiri. Nimba vraiment bafise abantu iyo munsi, babajanye kwa mami canke kwa ntuzeya, barabona basigara ari babiri muri iyo nzu. Uravyumva biyevariwe, bavugane, basubire kurodynamiser, réchauffer même leur vie émotionnelle. Barabi bitagenda, basubira stabiliser par rapport à ça. Baya bitumwe twese no kuri vie sexuelle, bavugane parce que nibaza yuko ni occasion yabo par rapport à ça. Donc rero Saint Valentin ico abantu bosigarana giki nicuko 1 ku batari marié ibabere clin d'œil yo kumenya mbega urukundo gukuri go kubaka niki bitahura hama kububatse nabo mbega tugezehe uko twatanguye byaraduze byaramanutse biyevariwe barabe ce qui manque kuko déjà aba bana batanguye l'évaluation ils ont beaucoup à se dire. Ils sont beaucoup. Mwarabanye n'umuntu ntushobora kubura ico muyaga kandi mufitaniye. Alors, je pense que il est urgent et important, je dirais même il est important et urgent yuko abantu kuri Saint Valentin prennent conscience. Aba révolution de conscience ni kuvuga nshatse kuva mu kirundi gute. Haba batangura gukanura. Bakanure bavuga ati mbe ndi mubiki. Urabona? Mbe ndi mubiki je ndi umuseribateri mu by'urukundo. Canke je ndi mubiki mu bubatsi ko ari abantu bubatsi no munsi babaye nka association nka entreprise iri umengo basinye muri yapi. Donc ari abantu umengo babana umengo dijare na devoir basangiye urabona mugabo ntiyakiri kamenga ya ni kunguvu na yego ni kunguvu canke yego eka hari la Saint Valentin je dirais même umunsi mukuru wa Saint Valentin je dirais même c'est d'éviter la routine. Hari abarundi babanye mu rukundo muri vya bindi nyene kwa kundi nyene hahandi nyene no come on hindura nakadimanche ndazi ko ari ama devoir y'abana ntuzi rondera mu bakose ba devoir samedi bayaheze dimanche mwaruke kwa mami canke kwa nde badurabona muri umwanya wanyu dimanche je interpelle vraiment tous les parents anu bubatse nimwitwaza abana dimanche bakoreshe devoir ku mugoroba wa vendredi na samedi bayikore siko hama dimanche mwaruke gutembera kora mukanya hama mwirirwa n'umunsi wanyu mu daje bibe gutyo hama abaseribateri nabo bamenye ko vyiga bamenye ko gira iki bamenye ko kwirodynamiza abakundana je dirais abaseribateri bakundana barabe iyo bariko baraje mwana manabwiye abantu rafa passe nabwiye ni Saint Valentin ibabera umunsi wo kuraba ko musohokana canke mukundana parce que c'est différent. C'est différent. Jirabiye abaseribateri bose vraiment tubatse babimenye Saint Valentin ibabera umunsi uko ivariwa ko musohokana canke mukundana parce que c'est différent. Urumva abantu basohokana ndafise ico ndagusohoramwo nawe urafise ico usohoramwo turasohokana biratomoye mugabo abantu bakundana nawe unafise projet de vie de mariage et ensemble et je ngafata risque ngakwerekana umuryango wacu biratomoye wowe ugafata risque ukanyereka kwa rona genre bikaba ibintu biri serieux aho niwe tuba tugisohokana gusa mugabo ari abandi bavuga ati turagira intérêt uramuna amahera ndakuronka ko mubiri OK urafite ico usora mu donc alors est-ce que va célibataire Saint Valentin babere parce que umweranda Valentino ne prêchez pas l'amour y'abantu basohokana ariko copinage non ce qu'il a fait tu vois ce n'était pas cet amour là ça m'étonnerait rero abatabaye mugo rukundo ari baza kurufete c'est l'amour conjugal aho ikindi naco ushobora kutanga comme cyanyuma par rapport à ça il y a une très grande différence entre kuvuga c'est que abantu teza kumenya kuri Saint Valentin mu vyo yigishije surtout bijanye même na la science de la psychologie conjugale hariyo étape zitatu hari ico bita esprit conjugal
hari ico bita la vie conjugale hari ico bita l'engagement conjugal ni kuvuga hari ico bita agatima kukubaka esprit conjugal ni agatima kukubaka la vie conjugale ni ubuzima utangura kwimenyereza bwo kubaka nk'umugabo n'umugore urabibona hama l'engagement urumva c'est donner la vie c'est signer officialiser alors batadi il faut ko bamenya abantu mbega l'esprit conjugal itangura ryari nibwo agatima conjugal gatangura ryari gatangura kuva umwana kiba conçu bana ufise bebe munda kujya kuntu papaza agasoma inda ya mama ukazomva ngo karateye imigere ntuze urabona déjà l'enfant ne sait pas ce qui se passe mais il sent cette communication de papa mama d'où arabuja d'où aragira aho simvuze ivyo mu gitanda lors de l'acte conjugal habari ya troisième personne hagati yabo bahora babigira ari babiri ngabo onye hari wa gatatu kandi mama aryohewe n'umwana araryoherwa l'enfant déjà iyo esprit ya papa mama arayibamwa kiri mu nda amaze kuvuka umwana atanguza kumushira hesi hagati mu gitanda guca la chaleur conjugale ya papa na mama arayisanta nabo yevoli bakaja muri berceau bakaja mu cyuma bwara iyo ni esprit conjugale va développer kuva mugo uzoyibona n'abana 3 mois 3 ans gatangukira ngo ndakamama kahika urabibona urabibona bya byose shaga hungu kamakicara ku ntebe ya papa ngo jendi papa urabibona c'est voilà yarabyigisha ko si tu veux alors à un certain moment gacha la vie conjugale ni adolescence hagiye hose twese twatangiye gukundana adolescence hewe ndafise umusheri hewe ndafise umuzeya utangura gusomana nk'abamariye utangura kuryamana nk'abamariye ni déjà tu es dans la vie conjugale il a interpellé uno musi aba jeune barashobora kuba bafise fréquence des rapports sexuels irenze abamariye donc c'est très dangereux il faut que muri Saint-Valentin abantu bamenya ko finalement Valentin atapresha ivyo abantu bashaka kuyiprofita bari en dehors de la logique ya Saint-Valentin alors ikindi naco nuko la vie conjugale itangura muri adolescence gutangura gukopera copine katangura kwiyumva ko gasohokana rakagabo rakagore bimwe n'ivyo hama l'engagement conjugal ni cyagivuga uti bundakine kurongo tu vois ni cyagivuga uti harageze then ukashiramo abavyeyi community kajamwo tutangaje alors rero ari abantu rero baja kwiyangaja esprit yaburi blessé vie yawe yarabaye blessé yicibasika un cadavre conjugal donc ashaka te c'est après ça voilà okay wabivuze kumwe Saint-Valentin ibizo kuba ihimbaza ariko hari umuntu nk'uyiyumvira ati none est-ce que bon dufate nk'aba ego urazi ko hariyo aba ashobora kuba ari couple sibyo ntiragira mariage peut-être kuriyumvira amaprojet d'avenir et tout ariko kavuga ati none est-ce que chaze kuvuga est-ce que ni mpaka jewe nimba okay ufata karero kari juste hanyene mu maso yaje nimba jewe na Beni dusohokana est-ce que ni jewe ni Beni yama mise se yumvira ati reka uno munsi turabe bishasha kuri Saint-Valentin turabe gute ntuze canke je ndashobora kuvyiyumvira amin zogenda gute ko usanga bari abantu bakubwira ati none ni makamisi yose umuhungu abari wazoza aravuga ati okay Saint-Valentin yageze reka ngura amakado ngurire ngo umusheri wanje umukobwa muri iyo sens bimeze gute est-ce que c'est pas réciproque ni ibintu bya côté imwe alors d'abord ça peut pas d'abord l'amour conjugal n'a jamais pris une zira imwe il faut que ziba kesho rubibona yuko n'umuhungu yemvita umukobwa ça c'est le génétisme culturel yacu donc omengo umugabo niwe byose alors que byo vyari kera akiri ibintu umugabo amenye yuko ibintu ça évolue uko n'abahungu barakeneye ivyumviro by'umukobwa je nama nabwiye abantu ni nama nakijijemo gato nkavuga ni ugiye kuraba nyene umukobwa yabaye créé uri kuvuga umukobwa wo paravant vraiment nta mugambi wo kuba créé wari urimo siko Imana giye yarema umva mbe patiri gato cha pasteur uravyumva Imana mu kurema umuhungu yari hejeje yari madame yari hejeje hage nta cumviro carimo mugabo Adamu igihe yagenda akarya ibintu byose yarya amasara d'ofro yari pure yarya inyama zose donc byose mugabo Adamu hariyo hantu yumva manque itari kwiruzuzwa n'ivyo bintu byose mugabo il sentait mais il ne savait pas d'où il est retourné urumva ngamutama je vraiment
Ano tukakumara tije duka kwa yakanje. Ari nako ndigiye tuko so. Niyo rero rijya jambo Imana yavuze ngo il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée une aide. Niyavuze ni femme. Okay. Aho nyine nashaka guhagarira. Imana niyavuze ngo ngira ndakuremere umugore. No ntiyavuze umugore. Ngira ndakuremere umuki umufasha. Bafasha uwishoboye cyangwa utishoboye. Kubera ikintu n'abagabo bagara. Kubera iki bagara? Kubera iki mugara bro? Kubera iki bagabo bagara? Donc mubiza kunganira. Donc moi déjà babaremeye umufasha. Imana turemeye umufasha nuko hari ahantu tagera. D'où la réclamation. Nico gituma uzobona tureke ivyo muri Bible. Muzoga misi yose. Hari yagiye umuhungu agira ahantu avuga ati ngine umugore. Nashaka bafise 5000 muri konti. Arayorganiza tu arongore. Donc motifu y'amahera nyazigira uzo yitwaza. Hari umuntu yamaze gushaka umugore. Sike yahamvi gushaka umugore aba yumva ko haragezaho hewe. Jenyene biranse kuba jenyene biranse. Ubu rero ndondera umugore. Du rero nashaka kuvuga rero abagore ntibasubire kufata ngo agumya hoze. Elle ne sera pas en train de jouer son rôle parce que elle est venue comme une aide. Alors si elle est venue comme une aide, abagore nibo bacalenjinga umugabo, nibo bamuha ivyumviro, nibo bamubaza ibibazo. Niwe atezwa gucreya, niwe azi l'esprit du détail. Niwe rero kuko murindira umugabo nikosa kuko ubwenge bw'umugabo buri limité, burakene kwa complété par la femme. C'est un peu ça. Nizere ko ikiganiro cacu nukuri nizere ko muko murahimbagwa. Karibu cyane mukubandanya reka tumere nk'abasozera gatoya ariko arakabazo kamwe. Arakabazo kerekeye ibintu rero vy'ama couleur. Ibintu vy'ama couleur kuri Saint Valentin. Ni ngombwa? Écoute. C'est venu avec esprit commercial nakubwiye. Esprit commercial tukuru. Urazi ko abakomersa bazi kudesigninga no kudekora ibintu no gucréer la logique de la société, ngo rouge noir. Uravyumva? Rouge blanc, rouge noir. Niyo tuzona bakre na frio. Donc Urabona nawe ubizi bakomersa bari muri innovation. Ndera bavuga ati wejya ruje kuva kera reka tutangure mauve. Urabona cyane niyo bigeze no kumanda twatumenyereye noir. Waraje mauve, wambara tout blanc. Urabona donc ça évolue. Je ne dirais pas que bifise une origine scientifique cyane de Saint-Valentin. Nana mais Saint-Valentin approche à rouge na mbona mugabo les couleurs dépendent. L'essentiel c'est le contenu de ce qu'on vit, c'est le contenu de ce qu'on fait, peu importe la couleur. Iyo nuze hari n'abantu batazitungiza za rouge basanga. Nk'abantu usanga peut-être bibereye mu kavi kabo kari simple ibyo byo kuta amafaranga niki bavuga ati twebwe moi je préfère kugumana n'umugore wanje mu nzu muhira babiri iyo Saint Valentin tuyifite uko. Oui. Aussi, je voudrais interpeller pour finir ce que je peux dire kuri Saint Valentin. Jewe nabisubiyemo abamariye nababwiye n'umunsi wo gufeta kuva mukireshanya kuva ibuka muri ibuka Urya misi niko bivuga. Mwibuke mutangure kuyaga kuva muri rya misi. Utwari tugisha mugira inoto evaluation. Urabona je ne confirme pas. Mais j'ai l'inquiétude ko marié mu Burundi batagira evaluation. Si bose mugabo wogira sondage. Usanga ari benshi atagira ko evaluation. Rero umunsi mukuru rero umuntu witwa ko ahezagiwe mu vy'Imana. Uyu munsi mukuru tuya c'est toi. Ah oui. Tu dois. Il y a Saint-Valentin. Tu dois. Il y a bigize. Donc vous devez vous évaluer. Parce que mwévaluer kuri wi mwatanze. Ndabaye pitiyo. Regardez abantu batazi no communique. Ndabaye tuyo. Genda mwévaluer kuri wi mwatanze. Biyagiye mbe wamwemereye iki? Ni giki cyatumye voilà. Ni giki cyatumye umwemera kumuha tavi. Uva kwa sora nyoko ende nukamwa ama kiracyariho mbe kijya wakurikiye kiracyariho mugeze kijya wakurikiye kiracyariho cyane uri muri club y'abagiye yakise association coupe yayo babirabe donc biraza yuko ari ibyo ama ico nagira mvugire ku baselibateri jewe mu mutima wanje iyi Saint Valentin shaka kwidediye abaselibateri vraiment shaka kwidediye abaselibateri kubera jewe ndi convision nashaka yuko abantu bazogira mariage d'ici 2 ans ou 3 ans bazora abantu bafise bagage uretse ko bamariye bose akubwira ngo reka tutwigize mariage ivyo bintu tutabiza
nshaka kwevitako urabibona basi abazogira mariage d'avenir bazofise basi n'amanosiyo bazale yobafasha yukumenya ati urukundo rumeze uku jewe nkunda uku hama jewe nshaka iki hama kandi nzotanga iki donc Saint-Valentin ibe ikintu cyo gustructura qu'est-ce que j'attends de lui ou d'elle na qu'est-ce que j'investirai en lui ou en elle biratomoye bibe structuré namabwira abantu baja muri relation ivyo bintu ataragistructura bro ni ninde y'amasezo giye gukina ni ninde uzogumuhindura abantu kubera iki nturi structuré hajye no kugira we fixe ku muntu umwe n'ukuri structuré alors il Saint-Valentin vraiment d'ailleurs frère célibataire bose bamenye ico bashaka birashoboka we birashoboka ni nkuko ntaguciriyemo ni nkakujya wari kuravuga ufite ni naho peut-être nibaza ko tuzoshika ku gihe tubona ingo zibaho tukabona bakuje 20 30 50 baracari kumwe irya force peut-être nuko muri relation yabo barashizemo ikintu cyitwa gukomera kuvugana kwevariwa kumenya ati tugezehe burya nibaza ko ibintu bituma benshi usanga basambuye ingo zasambutse nibavugana urumva mugane wawe umenga nyene ni nka umva ni nka ni urumva ntumenya ngo urumva uvuga ati nibikenewe papa nabikoze ndagiye mwose akaja mu vyiwiwe pourtant amafamiye yabwizo kuba ari sude dusubiye kandi tubone byandi bya kera umuntu waza wumva ngo abantu baragize yuko ubu tugatwumva 2 ans une semaine nibaza yuko bafashe ama-engagement akeneye kugira baze bariyevariwa nibaza yuko byohinduka cyane ego cyane reka nibaza ahanini byinshi wabivuze byinshi twabiciyeko ariko nashaka nti mu gusozera Beni nk'umusexologue nk'umuntu yama ariko arakotwaya ivyo bintu byose izo ngorane zose ahanura nashaka agire afata umwanya n'ukuri ukwiye kuko urumva izi mpanuro nibaza ko zikenewe cyane afata umwanya ukwiye ahanure abo ba jeune abo ba célibataire abo bari marié abo bari mu kubaka izabo ariko bariyumvira ari mu maprojet afata umwanya ubahanure wo kwigenza mu rukundo rwabo muri rusange turetse Saint-Valentin twese Saint-Valentin n'umunsi umwe n'ukwezi kumwe mu mwaka wose amezi 12 muri rusangi bo kwigenza d'abord urumva c'est très délicat reka dutangure kuri cible dutangure kuba jeune adolescent ama tuje kuja kuba jeune majeur abaseribateri n'abubatsi alors nko kuba adolescent nashaka ndabwira aba adolescent si jewe vraiment si jewe mugabo murazi n'ingingo ya leta tant que udafise 18 canke 21 wewe kundana tu mu kinyegero nimba ukundana urabibona ukundane ni droit yo gukunda no gukundana mugabo wewe tu umenye yuko wewe mu mategeko nturi considéré biratomoye kandi ikintu nobwira aba jeune bakundana bakiri bato nuko imisi yose gukundana atabuzi mufise bonjour aux blessures ça c'est clair babimenye gukundana atabuzi mufise mvuze ko ivugira ubuzima n'ubwira iki ku ufise ico ukora kikwinjiriza ngaho tanki ukibeshejweho na papa na mama ukaja mu byo gukundana hari ahantu tu umwe azoba blessé soit ukundana urukundo gose soit usangana nawe uri manipulé urabitangura rero bibaza yuko aba jeune barafise iyo capacité yo kubanza kwirondera birondere bonyene amashoye kumenya rero nibaza ko ari ico mugabo ils ont le choix ya 18 ans quand même mu 18 ans amaze kwirengana abatanguye kubona justement uri anda urukiri kandi urumva nikuvuga yuko aba jeune mwebwe novuga yuko murafise choix murafise liberté murafise droit yo gukunda no gukundwa siko mugabo gerageza mu connecte votre cerveau votre cœur murabe iyo muko muraja donc murabe iyo ko muraja sinon vous avez le droit de vous aimer de faire tout ce que vous voulez mugabo tout ce qu'on fait soit ça nous amène kuciza cyangwa kukibi aho ni kubantuze kubitwa yuko abo bijanye leta irekurira mu mategeko urumva abakobwa bava kuri 18 ans kuduga n'abahungu kuva kuri 21 kuduga alors ivyo birazwi yuko mu mategeko arashobora kurongora cyangwa kurongorwa mugabo ma question est mu Burundi bwacu si tunajuana abakobwa ba 18 abuga barageze barafise maturité c'est ça amategeko arabarekurira ivyo turabizi mais au niveau de la maturité psycho-émotionnelle uyu mukobwa arafise ubukomezi bwo kujera umugabo ajera abana ajera urugo ajera nabibaho n'umugabo
c'est ça hama a 21 abahungu ko ari 21 mwe babigijina kure mais abahungu bafise 21 ngaha mu Burundi est-ce que barafise maturité y'ukujera umugore d'abord muri aceri cyo kujera umugore ga bro donc urumva donc barafise maturité est-ce que d'abord barafise ubuzima donc même si la loi les donne cette autorisation mais au niveau psycho-émotionnel et au niveau de la vie barageze rero muri Saint Valentin nibagende kwirekura ngo biba bihende banze biyanalize namavuga yuko bisi yose jenga ndayivuge bavyumva tuvuge muri façon terre à terre ego ndabivuze ndabisubiyemo umuhungu umuseribateri akuze ari majeur 21 ans 25 ans 27 ans udafise amahera bro reka kudiraga umukobwa w'abandi clair abahungu bashaka kudiraga abakobwa adafise amahera n'abadoresa tuvuga n'abadoresa na bajya bashiturabizi barahenda na entre urabibona mugamaze kuba umuhungu 23 ans 25 ans urabibona umukobwa wese uzodiraga adutegezwa kumenya source de financement yawe kandi suva ko ari materialiste ni kubera ntakeneye kuja ahantu kuko n'umukobwa yarakundanye nk'abadoresa akiri munsi atabintu vya mahera ubu rero akuze arakebwa ati hewe ukeneye kwiki donc abahungu je nama ndabagira abahungu imbere ko mutangura gukunda abakobwa muronderana banza ukunda ubuzima kundi inoti bro nuzopfa wararondeye inoti utayikunda gukunda amafaranga si defo surtout ufise umugambi wo kubaka gukunda amafaranga si defo ugukunza amafaranga bigwa kuyarondera alors rero ufise materiel ukagira amahera hari ukuntu rero ugira ubuzima ukiestara dushaka kumva kuri umuhungu tuba kwa papa na mama a 27 ans ukene kurongora bro soho kapanga kwanza panga ndi bavuga ati wowe ukene kuzana umugore d'abord banza wowe ukene couverture ya mama na papa wanza urabe uko ushobora akarasiyo umenye ko ugura udusorori urya muhira uri umukozi utangarasiyo urya wewe cyangwa abandi bagafunga afite ariyo kintu cya responsabilité uvuga ati okay umukozi arahari umuzamu arahari bo naho tubara umuzamu umukozi ndamufise sivyo ndashobora gutanga ratio je nkiyaranje yuko muhira ndazi bafungwe nawe je ntofungura bana byandi ubaka inzu ngurumva ngo nzojya muri restaurant oya est-ce uri capable yo kubeshaho umugore wawe ugatanga ratio bavuga ati bafunguye je ni bon ntaco nk'ubu barashaka kuvuga ati ndiko ndakara mugabo nyandabwira iyo umuhungu yipangiye reka ndabwira iyo umuhungu yipangiye hari amavaleur y'umugabo wo mu rugo atangura kwakirisa urabibona kaga fact akaluaye abazi système ya loyer urabibona udufacture twa Régie des eaux abazi kutujera hama rimwe aratumira abagenzi biwe agacumba ubugari n'utuboga basi uyo munsi bagasangira valeur yo kwakira abashitsi arayitanguye umumombe basohokana akaza gutegura uyo munsi ati ndafise bajama muri club baza kuza kundamutsa deja batanguye kumenye rona gucyo hoye ngo yuko udasohotse kwa papa na mama nibikunda alors ndashaka kubwira rero abahungu do 21 kuduga bro banza ukunda mahera muntu mbere yuko uguronka ubuzima ntuzopfa ronse ubuzima nga mu Burundi turaba contexte économique y'Uburundi turayizi ntuzopfa ronse ubuzima udakunze kurondera mahera leta hariyo gukunda kurya mahera no gukunda kuyarondera c'est différent abantu rero bamashaka gukunda kurya mahera batazi gukunda badafite urukundo rwo kuyarondera uyo rero nukubaka wewe nuzubaka ibyo ndavuze kwa ahungu no kubakobwa it's the same cyakabiri nashaka kuvuga abakobwa no munsi tubaye mu gihugu kera abanyokuru bacu barongorwa baje bano mugara amatongo ibintu byari biriho byari biriho nta bukene idolari ntari bwanduge donc kugira ijambo nokoresha kugira konsesha gw'abakobwa bavyumve kubera c'est trop loin je shaka gusaba abakobwa bakuze bari odorado 21 ans 23 ans 25 ans ayibona duga je nagenda abwire evite yukuja kuba saidia papa mu rugo ndaza ko nkoresha terme ya vrai ari akobwa bazi yuko byose n'umugabo ima ni saidia papa abayeso donc yuko na papa wari imyaka kugera muvuga uti hari ibintu azomusaba nzimenya umugabo wawe rero no baza kuzokora ko byose daboro bavuze kubaka twese dushira hamwe
je namambwira abakobwa namubwire rondera ubuzima rondera ubuzima menya kwiruka n'ubuzima umenye ka autofinancement tube duke tube gwawe urabibona hamwe umugabo azobwira ati yaguze iki nawe waguze iki urabitahura kuko umugabo ni waza ari wagwa vyose n'utuntu twose ari watuguha asertema mazogufata nk'umuntu areze mu nzu ya nukuvanga yashaka kwa normal none wewe ni wari ufise so akureze donc ça veut dire yuko à certain moment abakobwa mumenye turi muri contexte y'ubukene mu Burundi umuhungu akeneye kubaka azogusaba mushire hamwe mugabo umuhungu adakeneye ko mubaka kare abangwa millionaire mugabo adashaka kubaka azoguma ashaka kuguha mugabo mukuru ubuhumbu gusa hama yigira nta avenir bizo birimwo hama gatsanga nuko rero pour dire quoi n'abakobwa un conseil que je peux vous donner chercher la vie en fait ko mukungu azoza yumve nawe kufise ubuzima azogukompleta nta kibazo nawe uzomukompleta mugabo mushire hamwe kubaka si kwiyubaka ni twubake alors rero aje umwe ni mengurya ugasanga nuko là je vais un peu changer la mentalité ya conception y'urukundo abantu bafise no munsi aho abahungu bashaka kwiyumvira ngo ndashaka gukundana n'umukobwa ataburyo mfise kandi ugatsanga tendance yo kubakira heze ugatsanga bama baryamana ugacavuga ati hakoyo twohebana tutaryamanye basazofuma mbiba twabikoze umukobwa aca kwitwa sentiment et je lui avais donné ma confiance et tout consort none nuko biragize rero naciye sanga pour prévenir ayo ma déception eba narondera ubuzima guys rondera ubuzima hama bigire ico uri kwa célibataire peut-être ibindi bidetails bigira ko mu yandi mayemizo kuba marié eba jewe nababwiye kwa marié ico nashaka yuko bagumana tutashaka kumva kuba marié batandukanye kuba marié je kico nashaka kugira ba marié nashaka kugira kuri Saint Valentin canke mu by'urukundo bwabo kigira ushaka kubafasha ico mupfa ni gito cyane paraporo ico mupfana tu ico mupfana kiraremereye 1000 fois plus que ico mupfa imisi yose mukazokwibuka ico bizoba piste kuba sensible muri réconciliation urataho parce que hagi ugiye kuraba marié ico bapfa réellement urashaka gusanga atari ikintu cyatari iyo nari ikintu cyatari biratomoye namambira abantu le conseil que je peux vous leur donner hajya kuba umugore w'umugabo mu rugo la finalité en fait la finalité kuba umugore w'umugabo mu rugo quelquefois usanga wabaye nyina wiwe nubaye nyina wiwe original mugabo urashobora kuba nyina wiwe photocopy biratomoye kubera hari ama caprice hari ama défaut y'uyo mugabo wawe à un certain moment uzotegerezwa uyashatse kuyajira nka mafame yo ningwano muzokwa mwagwanye ko murangana ubwazogera igihe uva kuri stade ya safari uduguka muraba nka nyina mbe kugira meruko yabuze iki mbega afise ihe manke mbe yabaye blessé ugira buko bona muravyindabo bona nka jewe muhira muhira we tuvukana ukamena ibirahuri ko yatungana tuvukana ndagukubita ati ndakurega kwa mama yamenye ibiri kandi amafitini biki mama arashobora kutagukubita bavuga ati aracara umwana hari ikintu ataramenya urabibona hari akajambo kera abavyeyi batubwira ugoranye muhira kuruzobona sinzi kukibuka kuruzobona donc à certain moment umuntu mubakanye mwana niwe yakavuga neza akavuga mu Giswahili kuwa utayabona donc c'est ça uvuga yuko en fait hajya abayase gukubita abakuravye kuri didimanche no mu rugo rero nuko quelque chose usanga ubaye nyina w'umugabo mukuburati nimborerwa cyane mbega yatanguye inzoga ryaje mbega niki cyatumye nja mu nzoga uribona hajya iyo umaze kumenyera cause udusanga n'ishavu abo mubona ko ari vulnerable kubaka nukurerana ni nukurerana hambwa tsanga rero certain moment n'umugabo rico kimwe hari ama caprice y'umugore n'amadefo y'umugore ugiye kuyajira nk'umugabo wiwe uwo muvunagura uwo mwica urabona ifo kumuraba nkase mbega umugore wanje kasema caprice ya yaronse urukundo kwa se wiwe mbega nta kintu yabuze muri education yiwe donc gusanga ntukimuraba nkuko nkaye ma conséquences ukurondera cause ya ma conséquences kuko ziga gesombi na ma conséquences mugabo ariyo cause iyo rero marié nibigera bagerageza kwirondera ijya cause rero uyimenye hari kuni guhindura version yungene ufashe mu bakanye kuvuga ngo mahigo no magogo il faut chercher l'origine ya magogo
La vie conjugale, il faut chercher le jambo. kugira umufashe Yeah. mubandanye. Alors, à un certain moment, il faut yuko amuraba gutyo akamva ati ça doit être ça. Il sait Valentin rero. Chercher les origines y'amagorwa murimo muzosura mukundana. Ego cyane. Urakoze cyane Beni, nibaza ko abantu bumvise byinshi cyane byerekeye umunsi wa Saint Valentin. Mbere nyene twagiye na kure mwumvise cyane byinshi byerekeye urukundo. Beni ndagushimire cyane kuri aka kanya mwasho kutwigorera mukaza muri Bujahitsa kugira mushobore kuhanura canke kubana natwe mwakoze cyane. Merci nawe. Nizere ko n'ikindi gihe niyo twabatumira muzotwitaho. Naho muba mufite ibikorwa byinshi. Nzoza. Turonkera akanya munomuzi. Ego. Ego cyane namwe banywanyi aho hose muherere mwariko muratwumviriza. Turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye ni muri Bujahit TV mwari kumwe na Yera Regine. Ikiganiro kirangiriye ngaha naho ubutaha. Mubandanye mukurikirana Bujahit TV. Hello mwese. Saint Valentin yageze. And then no munsi shaka gutumira abasebateri. Bafise ikibazo mu vya sexualité, bafise ikibazo mu vya rukundo, bumva ko akeneye kumenya ubumenyi bwo kwitegura gute kubaka, mbega inyuma ya deception birashoboka, mbega ko warabaye blessé birashoboka. Nagenda ndabwire yuko karibu mwese kuri Saint Valentin le 14 février 15h hajya kuri salle ya foyer d'accueil juste kuri home irabana na Saint Michel muze tuzovugana kuri iyo sujet kandi uzo kwitwaza nako kunywa l'entrée gratuite hama dushobore kuryoherwa dutegura ingo zacu. Merci.